bibamwo niho ivy'impwemu bitahura. Muri ico gihe ivy'impwemu birengera ivyo tuzi, ivyo twize, imyaka dufise. Kandi ico nashimye, mpwemu yera ni mwiza, naho ivyo byose bidondaguye ntaza mu buryo bwo kubihungabanya, oya, ahubwo bisigwa amavuta. Umubatizo barereyeyo kuko babiteguye mwami umubatizo nuyo ubatize wese inkomezi zo mw'ijuru zaraje kuri bo ngumuca uzanywe namwe mwamiduma nona ingomezi zamwe mubatizo nuyo ubatize wese. Mugorore biganza turamukanye, turabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko Imana irakoze, twese kandi turamaze kwipfurizwa uyu munsi mukuru mwiza wa Pentekote. Umurongozi yamaze kubikora, biraboneka rero ko ari umunsi mukuru udasanzwe, kandi n'ijuru naryo nyene riri hano kugira ngo ico gikorwa gikogwe mu mitima yacu. Uririmbyi rero aciye avuga ngo ico gihe nta ndobeke yarimwo, mpwemu yera niho yacaza. Turagomba rero icitwa indobeke cyose kive hagati muri twebwe, hanyuma mpwemu w'Imana azi. Umugisha w'Imana utubeko. Dusome amajambo y'Imana muri iki gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa mu gice ca mbere. Tugiye gusoma mu gice ca mbere, turahera kuri uyu murongo wa 3 turashitsa 5. Vyakozwe n'intumwa igice ca mbere, duhere ku murongo wa 3 dushitse harya ku murongo wa 5. Haravuga ngo, kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, abonekera iminsi 40 avuga ivyo ubwami bw'Imana. Maze ariko arasangira nabo arabihanikiriza ati, ntimuve i Yerusalemu, ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Imana nishimwe cyane. Twongere tunasome imbere mu gice cya 2, mu gice cya 2 c'iki gitabo nyene,
turasoma duhereye ku murongo wa mbere duce dushitsa hepfo ku murongo wa 4. Ndanzi y'amajambiro avuga ngo ukuza kwa Mpwemu Yera. Musi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nko guhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera imbeya zigabanije nk'ibirimi vy'umuriro, zibajako umwe umwe. Bose buzuzwa Mpwemu Yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko Mpwemu abahaye kuzivuga. Mana nishimwe cyane. Naya majambo y'Imana tumaze gusoma hano muri iki gitabo cy'isezerano rishasha, kandi mu vyakozwe n'intumwa. Ico gitabo niko citwa, kinatwereka rero na byinshi mu vyakozwe na Mpwemu Yera akoresheje abakozi. Dusubiye inyuma gato cyane mu isezerano rya kera, usomye mu itanguriro igice cya mbere ugahera kuri uyo murongo wa mbere ugashitsa 3, turahasanga naho nyene Mpwemu Yera. Murongo wa mbere uravuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ubwa mbere na mbere iki? Imana. Ico gihe rero umuntu aca yumva izina Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro, nihabwe icyubahiro. Usomye umurongo wa 2 urabonamwo ijambo rivuga ngo kandi Mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Aho naho duca twumvamwo Mpwemu w'Imana. Ushishikaye gusoma murongo wa 3 muri ico gitabo nyene cy'itanguriro igice cya mbere, haca havuga ngo Imana iravuga. Imana iravuga. Twumvise Imana, turumva na Mpwemu w'Imana, naho twumvise Imana iravuga. Iyo ivutse canke n'umuntu avuze humvikana ijambo. Mugabo uciye wisunga Bibiliya ugasoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana muri kiriya gice cya mbere, ushishikaye gusoma gushitsa guhera ku murongo wa mbere gushitsa 3, haca hatwereka ingene jambo w'Imana yihinduye umuntu. Kandi uyo ngo yahoranye n'Imana, kandi ngo byose byaremwe nawe. Amen. Muri ico gihe rero duca tuhabona ico Bibiliya itubwira ubutatu bw'Imana. Imana data wa twese na Yesu Kristo ico gihe yavutswe nka jambo, na Mpwemu w'Imana ari we uyu munsi turiko turanezerererwa kubw'igikorwa Imana yadukoreye kubw'uyo. Imana nishimwe cyane. Ushishikaye rero gusoma muri ico gitabo nyene cy'itanguriro, muri ico gice cya mbere nyene ku murongo wa 26, hamaze gushigwaho canke kuremwa ibitandukanye ku isi. Ico gihe Mana yari yaremye ijuru, Mana irarema isi, Mana irarema umucyo, Mana irarema umwiza, ishiraho ikirere, imisozi ibaho,
n'ibiyaya navyo nyene birabaho. Mbere ushishikaye gusoma n'ibimera navyo nyene birashigwaho ku isi. Izuba riraremwa, n'ukwezi nako nyene kuraremwa. Ibyo byose bimaze gushigwaho, niho rero duca tubona ku murongo wa 26 w'ico gitabo cy'Itanguriro mu gice ca mbere, Mana yaciye ivuga ijambo rivuga ngo tureme umuntu. Naharondera iryo jambo gusa rivuga ngo tureme, ntiyigeze ivuga ngo ndeme. Oya, iciza ari Imana ije gushigikira ibyabaye mu gice ca mbere ku murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Amen. Bwa butatu rero bw'Imana bushishikara kugaragara kandi bugaragajwe n'Imana Data wa twese. Tureme, muri iyo tureme jewe na wewe ntitwarimwo, ariko iyi ari Imana na Yesu Kristo na Mpwemu Yera, ubutatu buragahezagirwa. Tugaruke rero mu isezerano rishasha. Usomye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 3 kuri uriya murongo wa 16, n'igihe Yesu yari kuri Yorodani, muri ico gihe ngo ahejeje kubatirizwa, Bibiliya ivuga ngo ijuru riruguruka. Amen. Ijuru riruguruka, Mpwemu w'Imana ngo aranuka aza kuri we. Mugabe ico gihe biri tubwira ngo yari mu ishusho y'iki y'inuma amugwako. Ijwi rica riva mu ijuru rivuga ngo uyu niwe mwana wanje nkunda, akagirana akampimbara. Naho nyene urumva yuko Mana yaragaragaye. Yesu Kristo nawe nyene yarasanzwe ari aho nyene, ariko kandi namwe mu Imana nawe nyene araza muri ico gikorwa. Dushishikare muri ico gitabo nyene cya Matayo mu gice cya 4 ku murongo wa mbere, naho nyene kuri Yorodani, Bibiliya ivuga ngo Yesu ahejeje kubatizwa, ubwo nyene acajanwa na Mpwemu Yera mu bugaragwa. Mpwemu Yera amujana mu bugaragwa. Siwe yijanye, oya, yajanywe na Mpwemu Yera. Kandi igikorwa Yesu yararoyeko cari igikorwa kidasanzwe. Yaragiye gusenga. Mpwemu Yera tujane mu masengesho. Amen. Tubemwo, winjire neza mu masengesho, kandi igihe cyose uzoba yashizwemwo na Mpwemu Yera, intsinzi izoboneka. Ikizokubwira amasengesho arimwo Mpwemu Yera arabamwo n'amageragezwa. Turiko turajana. Iyo uri mu masengesho y'ukuri,
n'Imana izi neza ko ayo masengesho urimwo ari ay'ukuri kandi wayarongorewemwo na mpwemu yera, Satani arabimenya, n'abadayimoni nabo nyene barabimenya, batariko arasenga, kubera ayo masengesho n'ubushobozi burengana aho hantu uri bukagenda bugashika no mu makambi y'umwansi. Muri ico gihe rero Satani n'abadayimoni nabo baca bahagurukira kurwanya iyo muntu nabo nyene ariko arabagwanya. Ariko iminsi yose uzobona ibyo byose biriko birasuriranya, rema Mana izoba izi aho uri kandi izoba iri kumwe nawe. Ntituja kuvyarya amageragezwa Satani yaciye asanga Yesu muri ico kibanza, kandi azana amageragezwa ahuye n'ibihe Yesu nyene arimwo. Ariko Imana ishimwe kuko muri ayo mageragezwa yose uko ari atatu Yesu ntiyigeze aneshwa, ariko yaranesheje. Natwe tuzonesha kubw'Imana na Yesu Kristo na mpwemu yera. Ushishikaye gusoma mu gitabo cy'ubutumwa bw'isi bwanditswe na Yohana mu gice cya 3, hari umugabo yitwa Nikodemu, yari amaze iminsi nawe yumva ivy'ubwami bw'Imana, butumwa bwiza bwavugwa n'umwami Yesu. Niho rero nawe ngo mwijoro yaza ku mwami Yesu kugira ngo bayage ivy'ubwami bw'Imana. Yesu rero niho yabwira Nikodemu, aramubwira ati umviriza, iyo umuntu atemeye kuvuka ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu nawe iryo jambo acarishira mu buryo bw'umubiri, ariyumvira ingene umuntu yoshobora gusubira mu nda y'umuvyeyi wiwe akongera gusubira kuvuka ubugira kabiri. Yumva mu bwenge kimuntu ntibimukundiye gutahura. Mugabo Yesu acaramwegera, amen, aramubwira ati umviriza Nikodemu, ikivyawe n'umubiri cyose n'umubiri, ariko ikivyawe na mpwemu yera naco ni mpwemu. Amen. Acha mu ikimenyetso kivuga ati umviriza, none wewe ntiwumva umuyaga gusa uri kurahuhuta, wowe uzi ububiko bwawo, ukonyene utazi iyo umuyaga uva, niko n'ivya mpwemu biri bimenywa nabi mpwemu. Yesu nashimwe cyane. Iyo wemeye kuvuka ubwa kabiri ukinjira neza mu mabanga y'Imana, mpwemu yera akakubamwo, niho ivy'impwemu bitahura. Muri ico gihe ivy'impwemu birengera ibyo tuzi, ibyo twize, imyaka dufise. Kandi ico nashimye, mpwemu yera ni mwiza, naho ibyo byose bidondaguye ntaza mu buryo bwo kubihungabanya, oya, ahubwo bisigwa amavuta. Haleluya. Namba ari ubumenyi busigwa amavuta, uyo muntu afise ubwo bumenyi bukiyongera ko ibya mpwemu yera,
agashishikara gukayangana ku bwiza bw'Imana. Nambara ukiri muto, nambara ushaje, nta gipfa, wowe uzura mpemu gusa, bashishikara kubona gukayangana. Haleluya. Nikodemo carabitahura ivy'impwemu. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ntimusome, turavuga gusa mu gice c'indwi uhereye ku murongo wa 37 gushishikara hepfo kuri 39. Yesu yari Yerusalemu, hari mu gihe cy'iminsi mikuru y'insago. Bantu baraho, zuba ryabishe kuko hari umugenzo bahora bakora wo kuva mu mazu yabo bakubaka ku misozi. Hanyuma rero izo nsago bubatseyo bazubakisha ibintu nyene by'ibiti, izuba ryakabikuma rigateba rikabashikira. Hanyuma rero Yesu nawe azaho bari, baza bumva asemerera ati, yemwe ufise inyota naze kuri jewe anywe. Amen. Unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe. Hepfo rero hari ijambo ryiza rivuga ngo ivyo vyose yavuga Yesu yari kwavuga kuri mpwemu yera. Amen. Mpwemu yera. Ngunyizera wese inzuzi za mpwemu yera zizokwama ziburuka muri we. Twiburukemwe ivya mpwemu yera. Uyu munsi abantu barakeneye izo nzuzi. Turiko turajyana. Abo zitarimwo biburukwamwo ibindi. Bavuze abaririmbyi kuvya wa mugore w'umusamariyakazi. Wa mugore w'umusamariyakazi yasanze Yesu kw'iriba. Yesu amubwira ati, impase amazi yo kunywa. Kubera uyo mugore muri we izo nzuzi ntazari ziri muri we. Iyo umuntu atagiramwo inzuzi za mpwemu yera yiburukwamwo ibindi. Yaciye amubwira ngo none unsaba amazi ute? Kandi wewe mwitegereje uri umuyuda, nanje ndi umusamariyakazi, kandi abo bantu biragoye ko bahana amazi. Yesu aramubwira ati, iyo uza kumenya ugusabye amazi wari kunyaruka kumuha. Amen. Hanyuma umuhaye ugaca umwinginga kugira ngo nawe aguhe ku mazi y'ubugingo. Yesu nashimwe cyane. Ya mazi y'ubugingo ariwe mpwemu yera yabwira Nikodemu, yongera yahishurira n'uyo musamariyakazi. Nawe uyu munsi Yesu yaguhishurire. Nikodemu uyu munsi ava aho hantu amenye ibanga ry'amazi y'ubugingo. N'uyo musamariyakazi nawe nyene yavuye kuri iryo riba izo mbizi zonge zishoboye kwiburuka muri we, acashika mu gisagara yabaye cyane mwigisha. Mana nishimwe cyane. Muri ico gitabo nyene cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana mu gice c'14 uhereye ku murongo wa 15 gushitsa ku murongo wa 17, n'igihe Yesu yariko arasezera abigishwa biwe
yababwiye ijambo rikomeye cyane, yababwiye ngo nimwankunda mukazokwitondera ibyagezwe byanje, nanjye nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ari we mpwemu yera. Yarakiri kumwe nabo bari muri ya nzu yo hejuru aho bagiraniye ikiganiro gikomeye cyane. Arababwira ngo nimwankunda, amen, hanyuma mukaguma mu byagezwe bya data, nanje nzoca mbwira data nti bahe mpwemu yera. Baririmbyi bahora baririmba ngo mpwemu yera yaratanzwe uwo kutugwanirira. Mana nishimwe cyane no kuduhindura abameze gute, abera. Byakozwe n'intumwa muri kiriya gice cya mbere kuri urya murongo wa 4 n'uwa 5 hatubwiye ngo maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave hehe Yerusalemu, ati mugumeyo. Kandi icyo yababwiye ngo murorere isezerano ryande rya data, iryo mwagize mwanyumvanye. Yesu nashimwe. Iryo mwanyumvanye murirorere. Abashira muri ayo masezerano. Niryo jambo rero uyu munsi nagomba ngo wakire kuguma mu masezerano. Amen. Murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Bibiliya ni igitabo ciza kandi cyuzuye amasezerano menshi. Kandi ayo masezerano ari muri Bibiliya ari mu migwi. Umugwi wa mbere n'umugwi w'amasezerano dusoma yamaze gushika kandi muri ayo n'irya mpwemu yera ririmwo. Mana nishimwe cyane kubagiriye ubuntu uhereye kuri barya twasomye muri kiriya gice cya 2 cya kijya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Bari bakoraniye i Yerusalemu. Barya niwo mushuzo wabatanguye gushitswa ko iryo sezerano rya mpwemu yera. Amen. Hanyuma rero nawe urakurikira. Mana ishimwe cyane. N'abandi uno munsi baraza gukurikira, n'abandi bazobandanya gukurikira. Abahawe kuba muri iryo sezerano rya mpwemu yera turigumemwo. N'iri jambo ryo kuguma mu isezerano rya mpwemu yera. Kandi hari n'amasezerano dusoma aha muri Bibiliya itubwira agenda arashika. Harayashitse, hari n'ayandi agomba ashike ubunyene. Uriteze kuyakira. Mana ntibeshe. Ibyo yasezeranye Bibiliya ivuga ngo izogirane, izobishitsa. Haleluya. Nagomba mbere ndakubwira ni iruhande y'iryo sezerano rya mpwemu yera hariho n'ayandi masezerano usanzwe ufitaniye n'Imana.
nayo nyene wizere agiye gushitswa. Ibi vy'isezerano rya Mpwemu Yera nagomba ngo vyongere bigutere ivyizigiro vy'uko nayo masezerano nayo nyene mufitaniye n'Imana ugiye kuyabamwo. Ugiye kuyabamwo. Ni Imana ishitsa amasezerano. Umugugira gatatu n'umugwi w'amasezerano atarashika yo hirya. Muri ayo reka mvuge iri rikomeye cyane Yesu yavuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu ngo mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, kandi ngo iyaba atariyo mba ndababwiye, ariko jewe ngiye kubategurira ahabande ahacu. Haleluya. Kugira ngo aho ndi abe ariho natwe tuzogirana soba. Iryo sezerano ni ryiza cyane. Yesu arifuza ko ahari nawe azohakubona. Amen. Iryo ni isezerano rikomeye. Naho uri mw'isi ubona uriko urazungagizwa n'izo ntambara nayo mageragezwa rema, hari umunsi Yesu azokubona iruhande yiwe, kandi ntibizorangiriraho nyene. Ariteguye no kudukorera ibikomeye cyane. Uyu munsi sivyo dutumbereye kuvuga, mugabo nagomba ngo wumve iryo sezerano rikomeye. Nagomba imbere yuko dutera tuja ku musozo mvuge ko uku kuguma mw'isezerano tugusanga mu bihe bitandukanye. Ndabivuga ko gato. Igihe cya mbere ni igihe cyo gusezeranirwa. Hajya mu bigize amasezerano umuntu araba mu bihe byo gusezeranirwa. Twariko turavuga kuri iri sezerano rya Mpwemu Yera, twabonye ingene Yesu yari sezeraniye intumwa ziwe muri kiriya gitabo cy'ubutumwa bw'isi bwanditswe na Yohana muri kiriya gice cya 14. Hajya niho rero Yesu yasezeraniye abigishwa biwe ngo nibamukunda bakaguma mu vyagezwe vya data ngo nawe azobwira data nawe akarungika Mpwemu Yera. Kandi twavuze ko iryo sezerano ryarashitse, mugabo Yesu yari yarisezeraniye abigishwa. Intambuko rero ya mbere y'isezerano no kurisezeranirwa, kandi twarasezeraniwe. Navuze ico cya Mpwemu Yera n'ayandi masezerano yose twavuze ngo tureme, Imana ntibesha, izo yadushitsako. Kabiri, isezerano hariho kurorera isezerano, kandi kurorera isezerano birasaba kwihangana. Urazobibaza Sara na Aburahamu bari barasezeraniwe kuzohabwa umwana, kandi mbere Imana yari yaravyaguye, yari yavuze ngo uruvyaro rwabo ngo ruzongana n'umusenyi wahehe wo kwisesero ry'ikiyaga. Yari amasezerano yagutse cyane, mugabo bayarorereye imyaka 20 n'iyindi. Hagati rero yo gusezeranirwa no kurorera harabayemwe intege nke. Imana idufashe. Naho haciye havamwo uwitwa Ishimayeli. Ndagomba ugume mu masezerano,
kuko icovuka hagati yo gusezeranirwa no guhabwa isezerano kizoza ari kibazo kuri wewe. Turiko turacana kizoza ari kibazo, naho uzobona umenga ni nyishu uronse, oya ahubwo uzoba uronse ihwa, umusonga. Rindira isezerano ry'Imana kandi urirorere wihanganye. Hariho rero gusezeranirwa, hariho no kurorera. Gatatu, hariho rero no gushitswa ko isezerano. Iyo umuntu ashikijwe ko isezerano araryoherwa, aranezerwa. Usomye no muri kiriya gice cya kabiri cya kije gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo Mpwemu yaramaze kuza, ngo bose baciye bahinduka ukundi, ngo batangura kuvuga izindi ndimi. Iyo umuntu rero ari mu masezerano ya ni haleluya amina, haleluya amina, kandi n'amahoro n'ukuri. Hari igihe rero cyo kuba muki mu masezerano. Ndakwifurije kuba mu masezerano, ariko cyane cyane ya Mpwemu Yera, ya Mpwemu Yera uyabemwo, wumve neza kuri muri yo. Mpwemu Yera wumve by'ukuri yuko akurimwo nk'isezerano rya data, nawe uri muri ayo masezerano. Igice kigira kane kivuga kukubamwe. Navuze gushitswa kw'isezerano biratandukanye no kuri bamwo. Hariho gushitswa ko no guca umuntu rero aguma ari bamwo. Yesu nashimwe. Sinzi ko aho mpumva hariho kurishitswa ko umuntu akaryakira, hanyuma hagaca rero haba no kuguma rero umuntu ari bamwo. Kuwa mbere umuntu ari bemwo, kuwa kabiri agirente ari bemwo, gatatu agirente ari bemwo, gushika ku munsi w'indwi agirente ari bemwo, indwi ya mbere ari bemwo, igira kabiri ari bemwo. Ukwezi kugizwe n'indwi zingahe? Ari bemwo. Mu kwa mbere ari bemwo, mu kwa kabiri ari bemwo, gushika mu kw'icumi, kuva umunsi wariherewe uri bemwo gushika no ku munsi uzovira mu mubiri. Haleluya. Ibyo bihe byose uri bemwo. Amen. Rigumemwo. Hariyo umuntu ari bamwo kuwa mbere, kuwa kabiri bikanka akarivamwo. Hariyo umuntu ari bamwo mu kwa mbere, mu kwa kangahe kundi bikanka akarivamwo. Rigumemwo. Tugume mu isezerano. Ne kuba ryakiriye. Mugareka rero tuvugane ko umuntu atararyakira iryo sezerano. Hari umugabo yitwa Simoni, ibiri bivuga ngo n'umupfumu, ahandi bavuga ngo n'umunyamareba. Muri rya twahorana, sinzi ingene yitegereje ivy'iryo sezerano, ingene barihawe bari mu bushobozi bw'igitangaza. Arabitegereza ngo acagenda yegeranya amafaranga yo kugura iryo sezerano. Araterura amafaranga azanira intumwa, gati nanje nimumpe iryo sezerano rya Mpwemu Yera, kugira ngo nanye nzoze ndaridandaza, uwo nzorambika ko ibiganza nawe nyene ndamuhe. Hanyuma rero erega n'uyu munsi areba aridandaza. Hari ijambo Bibiliya ivuga ngo mubiherewe ubusa mu bitangire
umukozi w'Imana yaciye avuga ngo ifeza zirakagirana ziragapfana nawe, kuko ugira ngo mpemu w'Imana wo muronkesha amafaranga. Oya, si ku mafaranga. Urazoyobaza babantu 120 bari bakoraniye i Yerusalemu, nta n'uwaronse umwanya wo kuja kuyarondera. Ivyo amafaranga mbere vyari vyahagaze, abaroba bagira bose babati aha ntituva aha tutarawusi iryo sezerano. Haleluya. Ndakwifurije nawe kuronka iryo sezerano. N'aya majambo y'Imana yumvise mwese, Yesu abongera umugisha. Tugiye gusenga Imana. Abagumye muri iryo sezerano murigumemwo, mushishikare kurigumamwo. Niri jambo kuguma mu isezerano. Hanyuma tugomba tubanze dusengere uyu muntu yumva ati jewe ndagomba kubanza gusaba ko umutima wanje wugonyuzwa, kwa kundi kwa wa mugore w'umusamariyakazi araje kwiriba, mugabo Yesu arakora igikorwa ciza cyo kubanza gutunganya umutima wiwe, arawukuramwo ibintu byose byari bimaze iminsi biwurimwo. Hanyuma rero acaronka akaryo keza ko kumushiramwo mpwemu yera, imbizi z'amazi y'ubugingo za mpwemu yera zica zirongera ziradudubiza muri we. Tubanze dusengere uyu muntu yumva ati jewe ndagomba kubanza gutunganya ubugingo kugira ngo mpwemu yera ashobore kuronka aho ashikira. Kandi hari ndiyo umuntu atagoma mu vya mpwemu yera akagenda. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo mpemu w'Imana ntazokwamara nyinyurana n'umuntu w'inyama n'amaraso. Haragera igihe mpemu yera akava mu muntu akagenda, mugabo niki gihe cyo kongera gusubira kwikiranura n'Imana, witunganye wihane. Ninde yumva ko yorenguka imbere y'Imana buke buke ingo? Turi muri iyi misi myiza yo kongera gusubizwa mu masezerano. Hari n'ayandi masezerano ari imbere yawe, ariko banza uze wongere usubire uronderere irya mpwemu yera, wongere usubire ufurure iri sezerano rya mpwemu yera, ryongere risubire ryake muri wewe, wongere usubire ube ko amavuta ya mpwemu yera. Nta kindi kibishoboza wewe atari uguca bugufi imbere y'Imana, umuntu akihana. Simoni umunyamareba, kuko umutima wiwe Bibiliya ivuga ngo wari mu ibamba ry'umururazi, ntibyakunze, ariko amaze kwemera guca bugufi, aho niho yashoboye gutahura igikorwa cy'iryo sezerano rya mpwemu yera. Kaze cyane twongere duce bugufi imbere y'Imana, umuntu wese yongere yereke canke abwira Imana ikintu yumva ko kitagenze neza hagati yiwe n'Imana. Duce duhakaze umwungere wa kabiri, bashire maboko y'Imana basengere. Kaze. Mana yo mwijuru, turagushimiye kuri Imana nziza. Turagushimiye ko amasezerano yose wahaye abana b'abantu bayakiriye akabaviramwo umugisha n'umunezero. Turagushima ko ijambo ryawe ryavuzwe ritwibutsa ko kuguma mu masezerano ari ivy'agaciro kanini. Intumwa zawe Mwami Yesu igihe wababwira ngo nibaduge i Yerusalemu ntibavayo bataronse icasezeranywe, barabikoze. Kandi igihinda c'umuyaga kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye, inkomezi zo mwijuru zaraje kuri bo, bararonka mpwemu yera. Kandi isezerano ni ryacu. Waravugishije umusavyi wawe Yoweli ngo mu gihe c'iherezo ngo uzosuka mpwemu wawe ku bari n'umubiri bose. None n'ubu niko biri, abahungu n'abakobwa bawe baravugishwa nawe, abatama ivyo wabatuye ko niko bimeze. Ndagushima rero Mwami ku ishengero ryawe rikiri mu masezerano yawe, naho Satani avyanka, naho Satani agaba ibitero. Ndagushima yuko
amaraso ya Yesu umwana w'Imana acuhagira imitima. Aba bene data barafukamye baraciye bugufi kuko bumvise atakindi coza kibarutira kuguma mu masezerano. Ariko Satani harahabayovya, harahabadayimoni batera, intege nke zigatera mu ishengero, umuntu akahusha inzira agatumbera ibubamfu canke iburyo ntatumbere Yesu. Bariko barakongorera ibyabagoye. Ubaharire mwami, ubeze umuntu wese n'ivyamugoye, umuntu wese ivyo yatakaje naho yatakarije, umuntu wese aho yagiriye ingorane, ugira ico umukoreye. Mw'izina rya Yesu tubasabiye amaraso yawe ngo abeze abatunganye, kugira ngo ntihagire ijwi risubira kubagiriza ukundi, ariko bareme mu mitima bakira imbabazi z'Imana kandi biyemeze kuguma mu masezerano, kugira ngo mwami uyu mpwemu yaje abari bazobaterura abajana mu ijuru, nk'uko wavuze ngo ntiduhagarike imitima yacu. Urakoze ko badasubira guhagarika imitima yabo ukundi, kukubahariye, kukubejeje, kukubagiriye imbabazi. Urakoze turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Muntu w'Imana usuremwe muntaco hazata ivya Yesu bikuzurubugi ngumwetewe we Yesu ni we yabisezeranye unyotewe nzomusuka kw'amazi n'imige zize kw'isi yumye nyugururira ndaba umugisha undone. Uyu munsi ko ari umunsi mukuru mwiza wa Pentekote, nagomba ngo twese duhagarare imbere y'Imana. Kurya nyene Yesu yavuze ngo camugende Yerusalemu, nta kindi yarabarungikiyeyo yari mpwemu yera, nta kindi cyaje kuri uyo munsi, yabaye mpwemu yera. Duhagarare twese imbere y'Imana kuri uyu munsi, hanyuma rero twongere dusukwe kwayo mavuta, ayo mavuta ya mpwemu yera yongere atubeko, kandi acaba mbere n'ubushobozi bwo kwimura no kwirukana indwara n'iyindi misozi iyo ariyo yose, tuze kuva ngaha turi inyishu ya vya bibazo vyose. Pastor Ndayisaba Claude tumusabe ashike hano asenga Imana ishengero, yongere arirengukana imbere y'Imana uhoraho, yongere aduhe kuba muri ayo mavuta y'iryo sezerano rya mpwemu yera. Kaze cyane mukozi w'Imana. Mwami Mana yacu uri mu ijuru, haleluya. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, aho twongeye kwibuka ingene ca gihe warungika igihinda, haleluya, ku bari bakoraniye i Yerusalemu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo wigaragaze kuri Imana, kuri nyabushobozi, uri hejuru y'ivyo abantu bo kwishimira bose. Amina. Jambo ryawe ritugira ngo ku munsi wa Pentekote bari bakoraniye hamwe, igihinda
igihinda kiraza. Erega nuno munsi igihinda nikize, maze ngo aho bari bakoraniye isi iranyiganyiga kubwo ubushobozi budasanzwe bwari bwururutse. Roki. Amen. Amen. Abari ngango batangura kuvugishwa mu ndimi zitandukanye kugira ngo bemeze abanyabwibone, biyemeze abanyabitugu. Haleluya. Muri iki gihe turasaba ishengero ubushobozi. Reka ubushobozi bwa mpemu yera bwongerewe mu ishengero. Ishengero rigira ubushobozi, ishengero rigira ububasha ku badayimoni, abanyabitugu, abishyira hejuru. Haleluya. Abanyakadada mu izina rya Yesu Kristo. Roki bacishwe bugufi, batangura kuvuga ngo aba bagabo n'abahe, aba bagabo baborewe. Batanguye kuvuga mu ndimi zacu. Turabamedi, turabapariti, abi Mesopotamiya n'abandi. Abagabo b'amanyama, abagabo biyumva ko ari abantu bakomeye, ariko mpemu yera arabemeza. Roki tarabaje. Baravuga ngo aba bagabo bavuye mu misozi, bavuye i Galilaya. Bigenda gute ngo bavuge mu ndimi z'iwacu kandi tukumva bavuga ibitangaza by'Imana? Ntibamenye yuko Imana yacu itagira karimbi. Haleluya. Reka mpemu yera agerere mu bavuye mu misozi. Reka mpemu yera agerere mu bina mu kiyaya, kuko mwe atagira amacakubiri. Rokita barashaye. Mina Mana, iyo abantu bishimiye ubwibone bwa buno bugingo, abantu bacishwe bugufi. Mpemu yera, mpemu yera, mpemu yera. Amina. Mina, 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 mina. Reka mpemu yera yururuke acishe bugufi abishimiye amahera nk'abamupfumu w'Yeruma. Roki tairabara katika jina la Yesu Kristo. Ibigirwamana vyabaye byinshi, abantu bishimiye ibiyoka, abantu bishimiye ibihera. Cecekesha zirizingunza. Roki tititi. Amina. Reka abantu bacishwe bugufi. Reka mpemu yera yigisha abantu guca bugufi. Ego turagushimiye Yesu. Icombi kigihinda cyabaye ku munsi wa Pentekote kikongera kigahinda hano handi, ivyigiza akagabo bikanyiganga. Mpemu w'Imana agakora. Ya haleluya. Bamaze kuronka kuri iyo ngabi, iryo sezerano rimaze kubashikako ngo bagenda bakora utwumiza. Turakwiye inkomezi y'ishengero ngo twumize abigize akagabo, ngo twumize abishize hejuru, ngo twumize abishimiye ibihera, ngo twumize abumiye ku byaha. Umengo barafise uburenganzira, umengo barafise derogation yo gukora icyaha. Roki tititititi. Warabivuze ngo uyo mpemu yera ngo nibazokwemeza abantu ivy'icyaha no guca amateka, erega uzohavuza. Muri ibyo yavuze ngo azogaruka vuba. Yohana we yavuze ngo arazana n'ibicu. Amen. Erega abantu benshi biyumvira ko utazoza, hari igihe biyumvira yuko utazoza. Yego ukamengo barakugunze, barakuboheye ahantu, ariko uri kuraza. Roki uri kuraza. Mirindi yawe turayumva, uri kuraza. Reka rero bakwizera buzura ubushobozi bwo kumiza abishimiye ibiyoka. Urakoze Yesu kw'ishengero n'abakozi, wongeye kandi kutureyanima ukaduha inkomezi zidasanzwe tugahagarara mu gihe kitoroshe ngo dushingire intahe
izina rya Yesu. Kandi wavuze ngo ubwo bubasha ntibwatuza ko tuzoba ivyabo navyo gushingira intahe. Amina. Dushingira intahe izina ryawe duhereye Yerusalemu, Yudaya hose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Reka ubu bushobozi butuma ubutumwa bugera ku mpera z'isi. Urakoze Yesu kuvyumvise, ukivyumva uduha ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Aba bantu barangwa abadayimoni bakagomba kutwivugana amazina mu izina rya Yesu. Abera bose, abera bose, amen. Bacatura izina rya Yesu Kristo, ibisigo bihunge, ingwara zumije abantu. Abantu barumijwe n'ingwara, ibisata by'ingwara, bakirirwa baragenda amahanga, burira indege, burira iyindi, bagiye kwivuza amani, bandi mwami bakagwayo. Yesu we, Yesu we, erega ayo mafaranga boyakoreshereza Imana. Turafashe mbiri ubasha bw'umwijima, ubushobozi, 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 ubushobozi tutabihawe n'amahera n'ibindi mandi. Roki tata tata tata. Amina. Ndumva ububasha buriko buragendagenda muri no koraniro. Ndumva imirindi ya Mpwemu Yera ahantu ngaha uriko urakora. Amina. Ndumva imirindi ya Mpwemu Yera. Ndumva ubushobozi budasanzwe. Ewa bushobozi, ewa bushobozi, ewa bushobozi, ewa bushobozi bwa Mpwemu Yera. Ururuka, 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 ururuka. Ibisigo bihundagaza, impwemu mbi zituruka. Amen. Urakoze Yesu, turagushimiye kuba uyu munsi mukuru tugiriye. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.